AI, uri umwe mu bantu bakora video za AI, uri umwe mu bantu bifuza gukora video za AI, banza ukore like, ino video irakuraba. Ngiye kuvuga ibintu vy'ingaruka nziza n'ingaruka mbi zo gukora video za AI. Ikintu ca mbere duhere ku ngaruka mbi za AI. AI, application nyinshi zikora video za AI kenshi ziba zirihigwa amafaranga, uretse ko hari izo baguha amatoken mugabo bakakulimita. Iyo token baguhaye ziheze biba bigusaba ko banza gukora subscribe, ugacreatinga account, hanyuma ukabona kwishura kugira ngo baguhereze amatoken yo gushobora gukora video. Bivuze ngo nyinshi ziba zirihigwa amafaranga. Icya kabiri cy'ingaruka mbi nuko bigusaba umwanya mwinshi gusumba gukora video iri live nk'iyo ndiko ndakora. Icya gatatu, zikora video za AI bigutwara inguvu nyinshi zo kwiyumvira. Igihe utari creative, udafise esprit de creativité, naho wowe ufise application ikora video za AI cyane warayirishe, nimba udafise mu mutwe hari creative, uraza gutakaza umwanya, kubera ko nubwo wowe ufise application ikora video biragusaba kuyiha ico twita prompt. Iyo prompt nayo bigusaba ko uyiyumvira ukayikora neza kugira ngo AI ize gushobora kumenya ico wayisavye gukora. Nimba ari video, ishobore kusoma iyo prompt wayikoreye cyane wayihaye, imenye kuguha video ihuriranye n'ivyo wifuza. Ni wakora nabi prompt, biraza kugutakariza umwanya muremure cyane, bikutwarire na za token waguze canke ufise gukoresha. Nimba ari application yaguha token za gusa ziri limite, biza gutuma urangiza izo token utaraheza gukora video ushaka gukora kubera ko wakoze prompt nabi. Ikindi yakane cy'ingaruka mbi nuko iyo uri kurakora video za AI bigutwara umwanya munini cyane, ugasanga utakaje concentration y'ibindi bintu wari gukora. Reka tugende ku vyiza. Ivyiza nuko video za AI ushobora gukora video imwe ikagenda viral, ikaguha aba followers benshi n'ama views menshi mu gihe wakoze video ihuriranye n'amakuru canke n'inkuru iri trend. Ikindi ciza nuko kuri wa wundi atifuza kugaragara muri video ziri live nk'iyi mba ndiko ndakora, aba arose akaryo keza ko gukora video zihuranye n'ivyumviro vyiwe biri mu mutwe wiwe canke biri muri content yiwe, agakoresha video zikozwe na AI. Kubw'ivyo ico kimubera iciza kuri wa muntu atifuza kugaragara. Ikindi twohereza ko nk'iciza nuko video za AI, ikindi ciza ca video za AI nuko ushobora gukora video tugufi maze bikagutuma ushobora kuba woronka abafollowers, kuko murabizi yuko iyo wakoze video ngufi bituma video ishobora kugenda viral ukaronka followers benshi mu gihe wayikoze neza, kuko application nyinshi zikora video za AI akenshi zirakulimita ku burebure bwa video. Ivyo rero bikagutuma wa wundi avuga menshi, kuko kuri wanje uza gusanga wakoze video ngufi, kuko video ngufi narababwiye n'ubu ndavyongeyeko, video ngufi nizo ziduza konte canke page mu gihe uriko urashaka kuronka aba followers vuba ugakora video tugufi tarenza 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. AI iragufasha kulimita uburebure bwa video. Kubw'ivyo ivyiza birasa nkaho ari vyinshi, ariko ni intambamyi mwumvise ko nazo zirimo kandi zitari nkeya. Ca mbere nuko ushobora kuba wumva ko iyo udafise uburyo bwo kuriha kundwi ushobora gusanga ubaye limite no gukora video ushaka gukora. Impanuro: niba ushaka gukora video za AI ariko ukaba utarabona ko ushobora kuba wobivyaza umusaruro muri ako kanya ngo ushobore gushiramo uburyo bukwiye, rondera application ishobora kuba yo gufasha gukora video za AI nka zibiri,
hanyuma izo video za AI ushobora kuzishira kuri page imwe, hanyuma urundi rubuga rwawe ukoreshe video ziri live ziwawe. Ivyo bizogufasha kuba woshobora gutera imbere, kuba woshobora gukoresha umwanya wawe neza. Mu mwanya credit zawe ziba ziheze, ukore video ziri live zawe bwite z'isura yawe, uziposting kuri ya yindi page. Ho kuzicanga ukoreshe page zibiri canke main profile account na page. Ari nayo mpamvu ngaruka handi havuga ngo nimba nkurikirana ukaba udafise page, ukaba utarakiriya page, uriko urakora amakosa. Ushobora gukora page imwe ukayishirako video za AI, yindi ukayishirako video ziwawe, mu ntumbero z'uko ushobora kuba wabuze credit zaguheranye, ugaca ukora video zisanzwe ukazishira kuri konti itandukanye, na ya yindi ushirako video za AI. Andika muri comment ti AI nimba wifuza gukora video za AI, ndaza kukwereka application ishobora kuba yogufasha gukora video za AI zirenga 3 canke 4 5. Ningene ushobora gukora prompt ikaguha video nziza cyane. Nimba wakunze no video shirako like, hanyuma muri commentaire wandika uti AI ndaza kukwereka application ishobora kuba yogufasha gukora video ushaka ku munsi. Thank you.